Mu Rwanda haravugwa urupfu rw'umugabo wishwe arashwe n'igisirikare cya leta. Ubutegetsi buvuga ko uwo mugabo utamenyekanye umwirondoro we yageragezaga kwinjira mu Rwanda avuye muri Kongo. Nibyo hari umuturage warashwe anyuze mu kibaya hafi mu masaha 4:30 z'ijoro ava mu gihugu cya Kongo. Mu by'ukuri ni ikibaya gikunda gukoreshwamo n'abantu bakunda guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Rero ku rwego rwo kwirinda umutekano wo gukumira ibyahungabanya umutekano w'abaturage yarashwe koko. Uwo ni Bwana Nsabimana Mvano Etienne, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu mu Rwanda. Muri aya makuru turagaruka no ku myiteguro y'irahira rya perezida watowe w'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, tunavuge ku myanzuro mishya yo gufungura bimwe mu bikorwa byari byarahagaze kubera gahunda ya guma mu rugo mu Rwanda. Reka makuru yo kuri saa tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Muri Guinea Bissau hafi 9% ry'abakora mu rwego rw'ubuzima bamaze kwandura virusi ya corona. Ni inkuru tugezwaho na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi. Inzego z'ubuvuzi muri icyo gihugu ntizorohewe mu guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona kimaze kwanduza abantu 1,400, abandi 15 bahitanywe na COVID-19 iterwa n'iyo virusi. Abayobozi bashinzwe ubuzima batanze impuruza ku birebana n'ibura ry'umwuka wo gufashisha abarwayi guhumeka. Ibyumba by'ibitaro bikuru 3 mu gihugu ubu byuzuye abarwayi ba COVID-19 kandi serivisi z'ubuvuzi ziragenda zimera nabi, nk'uko Joana Cortez, impuguke y'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima OMS muri Guinea Bissau yabivuze mu nama yasuzumaga icyo kibazo. Iyo mpuguke Cortez yasobanuye ko abakozi bo mu buvuzi 176 muri Guinea Bissau babonetseho virusi ya corona. Abo bagize 9% by'abakozi bose bo mu buvuzi babarirwa mu 2,000. Tumane Barde uyoboye komisiyo yashyiriweho COVID-19 ihuriweho na za ministeri zitandukanye avuga ko abakozi bo mu buvuzi bashobora kwandura mu buryo bworoshye bitewe no kutagira ibikoresho biboneye byo kubarinda. Korea ya Ruguru yatangaje ko igiye kohereza abasirikare ku mipaka ihuza na Korea y'Epfo. Thomas Kamirindi adufitiye inkuru irambuye. Ibiro by'umugaba mukuru w'ingabo za Korea ya Ruguru bivuga ko abasirikari babo bagomba kwigarurira ahantu habiri, ahantu y'ikigo kinini cyane cy'inganda cya Kaesong nahubatse amahoteli ku cyitwa umusozi wa Diyama. Hombi hubakishijwe amafaranga ya Korea y'Epfo ku mupaka, ariko ku butaka bwa Korea ya Ruguru bombi bakahakorera, ariko hamaze igihe hafunze kubera amakimbirane hagati y'ibihugu byombi. Usibye kwigarurira ahantu habiri, Korea ya Ruguru ivuga ko igiye kubaka ibirindiro bya gisirikari by'abazamu bihoraho no kongera gukoresha imyitozo ikomeye ya gisirikari ku mipaka, imyitozo irimo na za misile. Korea y'Epfo yashubije ko Korea ya Ruguru igomba kwirengera ingaruka z'ibikorwa byayo, ivuga ko igisirikari cyayo cyiteguye bihagije. Perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in yashatse kandi kohereza intumwa zo mu rwego rwo hejuru i Pyongyang, ariko Korea ya Ruguru yabyanze. Korea zombi zarwanye intambara ikaze cyane kuva mu 1950 kugera mu 1953. Usibye amasezerano yo guhagarika imirwano, nta masezerano yo guhagarika intambara burundu bigeze bageraho kugera n'ubu, bivuze ko bakiri mu ntambara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemera ko igifite ibibazo bishingiye ku burenganzira bwa muntu, ariko igasaba n'ibindi bihugu nabyo kwireba hanyuma bigakorera mucyo kugira ngo byerekane ibyo bibazo binabishakire ibisubizo. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU i Geneve, Andrew Bromberg, yatangaje no musi wa gatatu bw'igihugu ciwe ihanganye n'ibibazo bijanye n'ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba hamwe n'ivyerekeye gutunganya gushasha inzego z'igipolisi. Ni nyuma y'iyicwa ry'umunyamerika w'umwirabure George Floyd ari mu minwe y'igipolisi. Yamara Andrew Bromberg avuga ko ibindi bihugu vyotegerezwa navyo nyene kwerekana gukorera mu muco nk'igihugu ciwe. Yasohoye iryo tangazo amasaha make imbere y'uko vyari bitegekanijwe ku rwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu gugurura ibiganiro vyihutirwa ku kibazo c'ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba hamwe n'inguvu z'umurengera zikoreshwa n'igipolisi ku baba bari mu myiyerekano. Ibiganiro kuri ivyo bibazo vyasabwe n'ibihugu vyo muri Afrika.
Ambasaderi Bremberg avuga ko Amerika nk'igihugu cafashe iya mbere ku bijanye no gushira imbere ibijanye n'agateka ka muntu, isaba amaleta y'ibihugu byose byo kw'isi kwerekana gukorera mu muco nk'uko yo n'ibindi bihugu bigendera kuri demokrasi bikorana bibigenza. Amenyesha ko ibibazo bitabuze muri Amerika, akasaba ko ingingo iyo ariyo yose yofatwa n'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu ku bibazo vy'ikumira rifatiye kw'ibara ry'urukoba n'inyifato y'igipolisi yoba yerekeye n'ibindi bihugu aho ivyo bibazo vyigaragaza. Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'Amerika, twumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri wa3.radio.voa.com. Mukanya na amakuru avugwa mu karere. Aya makuru tuyahere mu Rwanda, aho igisirikare cyarashe kikica umuntu wageragezaga kwinjira mu Rwanda avuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo utamenyekanye imyirondoro yahise ashyingurwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Claude Ganza Munyamagana. Mw'ijoro ryo kuwa mbere rishyira uyu wa kabiri nibwo abasirikare b'u Rwanda barinda umupaka mu kibaya gihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo giherereye mu kagari ka Bugeshi mu murenge wa Busasamana barashe bica umuntu wageragezaga kwinjira mu Rwanda anyuze mu nzira zitemewe. Amakuru ijwi ry'Amerika ikesha inzego z'ibanze na bamwe mu baturage bahegereye avuga ko uyu muntu warashwe ari igitsina gabo, ariko atashoboye kumenyekana niba ari umunyarwanda cyangwa umunyekongo cyangwa n'icyamugenzaga. Cyakora babonye umurambo we bavuga ko yari yambaye ubucocero, aboneka nk'umuntu watindahaye cyangwa umaze igihe yibera mu mashyamba. Nyuma y'uko inzego zishinzwe umutekano n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bashakishije amakuru bagira ngo barebe ko uyu nyakwigendera yamenyekana agashyingurwa n'umuryango we, amakuru avuga ko nta wigeze amumenya, bityo ubuyobozi bw'akarere gutegeka ko ahita ashyingurwa. Birakorwa. Ahashyira umugoroba wo kuri uyu wa kabiri ubwo twageraga hafi y'aho nyakwigendera yarasiwe, twasanze yamaze gushyingurwa. Mu kiganiro umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bwana Nsabimana Mvano Etienne yaduhaye, yemeje iraswa ry'uyu mugabo. Nibyo, hari umuturage warashwe anyuze mu kibaya hafi mu masaha 4:30 z'ijoro ava mu gihugu cya Kongo. Mu by'ukuri ni ikibaya gikunda gukoreshwamo n'abantu bakunda guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Rero ku rwego rwo kwirinda umutekano wo gukumira ibyahungabanya umutekano w'abaturage yarashwe koko. Yarashwe, gusa amakuru twatabashije kuhuza nuko atamenyekanye, yaba ari mu ruhande rw'abaturage ndetse n'ubuyobozi twabashije kumenya umuturage uwo ari we, ahavuka naho akomoka. Inzego z'ibanze n'iz'umutekano mu bihe bitandukanye zakunze gutanga umuburo zihanangiriza abatuye n'abagenda mu karere ka Rubavu kwirinda guca mu nzira zitemewe, by'umwihariko mu masaha y'ijoro, zivuga ko gutandukanya umwanzi n'umuturage usanzwe bitakoroha kuko muri aka gace ari naho akenshi abahungabanya umutekano w'u Rwanda bagerageza kwinjira banyuze. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko muri ibi bihe isi yose n'u Rwanda by'umwihariko bakomeje gukora ibishoboka ngo bakumire ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona, abaturage bakwiye kurushaho kwitwararika. Nabwo butumwa umuyobozi w'akarere yabashije kuganiriza abaturage no kongera kubibutsa ko nimba hari abaturage bari muri Kongo bifuza gutahuka muri ibi bihe n'ubundi bakoresha inzira zizwi y'imipaka, yaba ari Kabuhanga, yaba ari Grande Barriere cyangwa Petite Barriere. Ibyo bakomeje kubikangurirwa ko inzira zose zapanya mu by'ukuri wayirahira kuzinyuramo yabagamije kuzanira abaturage kandi abavandimwe iki cyorezo, ntago mu by'ukuri yaba ari ibintu byiza. Ni umurongo twafashe rero kandi dukomeza gukangurira abaturage. Mu ijoro ryo ku itariki 7 rishyiriye 8 z'ukwezi gushize nabwo muri iki kibaya harasiwe abanyarwanda 2 bahita bapfa, bivugwa ko bageragezaga kwinjiza urumogi rukabaka ibiro 70 mu gihugu. Nubwo uyu muturage warashwe atamenyekanye inkomoko n'imyirondoro bye, hari bamwe mu banyarwanda ifungwa ry'imipaka ryasanze mu mujyi wa Goma babwiye ijwi ry'Amerika ko batinye gutaha kubera amakuru bahabwa yuko abasoje akato bafungwa amezi 6, ingingo ishobora gusobanura impamvu abafatirwa mu nzira zitemewe bakomeza kuba benshi. Tujya kuri Grande Barriere, abandi bakadutera ubwoba ngo nitugerayo baratujyana mu kato ibyumweru 2, nyuma y'ibyumweru 2 ngadufunge ngamezi 5. Hari abandi ujya ubona nabo batinye kuza? Ni benshi cyane, ni benshi, abonzi barengana 50, abasore, hari abagabo, hari abamama, hari abakobwa, ngeri zose zirahari. None se bose ni ugutinya ngo bazafungwa gusa cyangwa no kwanga kujya kumara iyo minsi 14 bategereje? Iminsi
10 ntabwo twayanze, ahubwo icyaduteye ubwoba ni ukumara iyo minsi 14 bakanadufunga. None se ayo makuru mwayabwiwe nande ko babafunga? Hari abacuruzi bajya bazana imizigo ahangaha i Goma bayicisha hano kuri Grande Barriere, nibo baza amakuru akaba ariko batubwira. Amabwiriza ya guverinoma y'u Rwanda avuga ko abanyarwanda bari hanze bose bemerewe gutaha bagashyirwa mu kato k'iminsi 14, abasanganwa ubwandu bwa virusi ya korona bakavurwa naho bo bigaragaye ko ari bazima bagataha. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buherutse kubwira Ijwi ry'Amerika ko abafashwe baciye mu nzira zitemewe aribo bashobora gukurikiranwaho ibyaha bijyanye no gusohoka no kwinjira mu gihugu binyuranyije n'amategeko. Gilbert Habyarimana ayobora aka karere. Baciye mu nzira zitemewe abo bakaba bagomba gukurikiranwaho icyaha cyo kunyura mu nzira zitemewe illegal crossing kugira ngo babiryozwe n'amategeko bazahabwe n'ibihano bijyanye nabyo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu busaba abaturage kwigira ku bagiye bicwa bagerageza guca mu nzira zitemewe bityo bakabicikaho. Busaba kandi kugira uruhare mu kwicungira umutekano no kugira amakenga kuri buri wese winjira n'usohoka mu mudugudu mu buryo butazwi. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika. Umurwa mukuru wa politike w'u Burundi Gitega uri mu myiteguro yo kwakira imihango yo kurahiza perezida mushya watowe General Evariste Ndayishimiye. Umutekano muri uwo mujyi wakajijwe, imihanda nayo irimo gusigwa amarangi. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza aratubwira byinshi kuri iyi nkuru. Ku mugwa mukuru wa politiki Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi ibikorwa byo gutunganya kubaka ubwugamo bw'iteka hamwe no kugira neza kurusha ikibuga citiriwe Ingoma kiri ku mugwa mukuru w'intara birakomeza nkuko bamwe mu banyagihugu bahaba babibwijwe rya Amerika. Bamwe mu bakozi b'ibiro by'umukuru w'igihugu nibo babihagarariye. Mu gisagara hagati abanyagihugu baganiriye n'Ijwi rya Amerika batubwiye ko ubu abakozi basiga amabarabara makuru bahindika ibiri. Abafise amaduka n'inyubakwa nabo hafi y'ayo mabarabara bategetswe gusiga impome akarangi gashasha. Ibi vyanemejwe kandi na bamwe mu bamenyesha makuru bakorera canke babaho ku mugwa mukuru wa politike. Umutekano kandi nawo wongerejwe muri iyo ntara yakiriye ku nshuro ya mbere muri kahise y'igihugu ibirori vyo kurahiza umukuru w'igihugu anasanzwe ari yavukamwo. Haba ku kibuga citiriwe Ingoma co kimwe no mu yindi bibanza. Abapolisi basanzwe bawucungera ubu biyongereyeko abasirikare n'abapolisi bo mu bisata bijejwe gucungera inzego za leta ari nabo bavamwo bacungera umukuru w'igihugu. Bamwe mu batumire nabo bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeje ko ibitigiri vy'abahora bitaba bene ivyo birori vyagabanijwe. Bibaza ko vyoba vyatumwe n'ibihisirimwo vyo kwirinda ihererekana hamwe no kwanduzanya umugera w'ikiza ca corona. Abadandaza na cane bari mu gisata ca kiringenzi nk'amahoteli hamwe n'uburiro bamenyesha ko muri iyi misi bahatoreye akoyoko kubera haguma hanyuragiranwa abantu benshi. Abandi banyagihugu nabo bibaza ko umukuru w'igihugu mushasha agiye guteza imbere kurusha intara ya Gitega ari nayo avukamwo. Radio na televiziyo vy'igihugu yarungitse abamenyesha makuru bazotangaza ikibiriraho irahira rya perezida mushasha. Evariste Ndayishimiye azwi cyane ku izina rya General Neva abaye umukuru w'igihugu wa 9 arongoye u Burundi. Nuwa gatatu ku ntebe ya perezida biciye mu nzira y'amatora. Abandi bose kiretse nyakwigendera Pierre Nkurunziza na Melchior Ndadaye yishwe mu 1993 inyuma y'amezi 3 gusa atowe n'abanyagihugu bagiye ku butegetsi biciye mu zindi nzira zibiri. Uguhirika ubutegetsi n'intwaro mfata kibanza. Ndayishimiye nabaye kandi umukuru w'igihugu wagira kabiri afite amamuko mu ntara ya Gitega inyuma ya Sylvestre Ntibantunganya yarongoye Burundi kuva ku itariki ya 6 ukwezi kwa 4 1994 kugeza kwa 2025 ukwezi kw'indwi 1996 imbere y'ugukomborwa na Major Pierre Buyoya. Eloge Wirikaneza, Ijwi rya Amerika. Kuri uyu wa kabiri leta y'u Rwanda yongeye gushyiraho ingamba nshya zidasanzwe ziri mu mugambi wo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Uko bigaragara hari ibishya byinshi biboneka ko bigiye gukomorerwa mu mugambi wo koroshya ingamba zariho. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiruwubusa uri i Kigali mu Rwanda. Uhereye kuri serivisi zemerewe gukora mu bishya habonekamo ko ubukerarugendo bwo mu gihugu n'ubukerarugendo mpuzamahanga ku bashyitsi baje mu ndege zihariye charter flights, baba abantu ku giti cyabo cyangwa se baba baje mu matsinda bwemewe. Inama y'abaminisitiri ikavuga ko amabwiriza arambuye kuri ingingo azashyirwa ahagaragara n'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB. Tukiri kuri ingingo igihe ubukerarugendo bwabona ababugana bishobora kuzahura uru rwego kuko mu bihe bitandukanye kuva icyorezo COVID-19 cyaduka ku butaka bw'u Rwanda hakunze kumvikana izahara ry'ubukungu bushingiye ku bukerarugendo.
Mu bindi bishya biboneka mu ngamba nshya zashyizweho n'inama y'abaminisitiri idasanzwe harimo ko hoteli zizakomeza gukora ariko noneho zemereye kwakira inama ba nyirazo n'abazigana bubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19. Inama y'abaminisitiri ishishikariza za hoteli kandi kugira uruhare mu bukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Kuri iyi ngingo nabwo kuva icyorezo COVID-19 cyaduka ku butaka bw'u Rwanda amahoteli menshi yarafunze ndetse yirukana abayakoreraga kuko ngo ntacyo yarakinjiza. Bishoboka ko nanone igihe haboneka abayagana waba ubaye umwanya mwiza ku bari batakaje imirimo ndetse na ba nyir'amahoteli bashobora kugira icyo binjiza. Iyi nama y'abaminisitiri idasanzwe ibaye mu gihe hasaga na hari igihirahiro ku batwara abagenzi kuri moto ndetse n'abagenzi bazikoresha muri ibi bihe ubwandu bushya bwa COVID-19 bukomeje kwiyongera. Byakekwaga ko abamotari bari busubizwe muri gahunda ya guma mu rugo, ariko inama y'abaminisitiri yemeje ko moto zizakomeza gutwara abagenzi uretse mu turere twa Rusizi na Rubavu hashingiwe ku isesengura ryakozwe n'inzego z'ubuzima muri utwo turere twombi turi mu kato. Yasabye abatwara abagenzi kuri moto kubahiriza amabwiriza y'isuku kandi bakambara udupfukamunwa igihe cyose. Ni nacyo kimwe ku ngendo hagati y'intara zitandukanye cyangwa se intara n'umujyi wa Kigali zemerewe gukomeza, ariko kujya mu turere twa Rusizi na Rubavu birabujijwe. Gusa amakanyage muri bicuruzwa yo yemerewe kugenda mu turere twose tw'igihugu. Ikindi gishya kigaragara mu ngamba nshya z'inama y'abaminisitiri harimo ko imihango yo gushyingirwa mu nsengero yemewe noneho ariko ikitabirwa n'abatarenze 30. Aha Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu niyo izatanga amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo. Ku mihango y'idini yo guherekeza cyangwa gusezera ku bapfuye mu nsengero nayo iremewe, gusa nabwo ikitabirwa n'abantu batarenze 30. Nicyo kimwe no ku mihango yo gushyingura itagomba kurenza abantu 30. Mu bishya biboneka muri serivisi zizakomeza gufungwa byemejwe n'inama y'abaminisitiri idasanzwe yateranye ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2020, insengero zizakomeza gufunga. Inama y'abaminisitiri idasanzwe yashishikarije abanyamadini gukomeza gushyiraho ingamba zo gukumira no kwirinda icyorezo COVID-19 mu rwego rwo kwitegura kuba insengero zafungura mu minsi 15 iri imbere. Inama y'abaminisitiri idasanzwe ikavuga ko gufungurwa kw'insengero byizashingira ku bizava mu bushakashatsi buzakorwa n'inzego z'ubuzima. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe kandi bizakomeza gufunga. Inama y'abaminisitiri idasanzwe yakomeje gushimangira ko imipaka izakomeza gufungwa uretse ubwikorezi bw'ibicuruzwa cargo trucks. Yongeye kwibutsa ko abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu Rwanda bemerewe gutaha ariko bagahita bashyirwa mu kato, isolation mu Cyongereza, nk'uko amabwiriza y'inzego z'ubuzima biteganya. Yibukije ko abari mu kato biyishyurira serivisi zose bahabwa. Amashuri kandi azakomeza gufungwa kugeza mu kwezi kwa 9 uyu mwaka wa 2020. Kuri izi ngamba nshya hari abanyagihugu bumvikana mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu bazishima, abandi basaba ko inzego z'ubutegetsi zabafashiriza mu ngo aho bari cyane mu turere twashyizwe mu kato. Abo dutunguye ku izo mwanzuro zafatiwe Rubavu kabisa no hirya Rusizi aho guta twaremba ariko ndiduke, ariko ubuzima bw'abantu bukaramuka abatabyakira nibabyakire na n'ubundi naho guta none napfusha. Abambuka bavuye muri Kongo aho kugira ngo bakomeze bazana ubwo bwandu babukwirakwize muri Rubavu, yaba byiza bagiye bakumira hakiri kare kugira ngo batateza ikindi kibazo muri Rubavu. Izi ngamba nshya zashyizweho n'inama y'abaminisitiri idasanzwe biteganijwe ko zizamara iminsi 15 zishyizweho mu gihe bikomeje kugaragara ko ubwandu bushya bwa COVID-19 bukomeje kwiyongera umunsi ku wundi. Duteguriye inkuru mu Rwanda habarwaga basaga 600 bamaze kwandura iki cyorezo. Abasaga 330 nabo barakize, naho abandi bari hejuru ya 270 baracyarwaye, mu gihe babiri ari bo batangazwa n'inzego z'ubuzima ko cyabahitanye. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu ryatangije ibiganiro byihutirwa ku kibazo cy'ivangura rishingiye ku ruhu n'urugomo rudasanzwe polisi ikorera abantu bigaragambya mu mahoro. Ni ibiganiro byasabwe n'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika. Ku isonga mu bashinjwa ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Madame Karine Kaneza Nantulia, ni umurundikazi ukora mu ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu ku isi Human Rights Watch. Yatangiye avuga icyo atekereza ku kuba Afurika yahagurukiye icyo kibazo. Twe twavyakiriye neza cyane, twavyakiriye neza kuko tumaze iminsi tunabivuga ku ma platform menshi dusaba yuko
umwanya ugeze wuko ibihugu kandi cyane cyane ibihugu byo muri Afrika bihagurukira ico kibazo c'itotezwa ry'agateka kazina muntu inganda zitaratikira. Nk'uko wabivuze, urupfu rwa George Floyd ruracariko rurakurikizwa n'izindi mpfu, kandi siwe wa mbere yaguye mu minwe y'abapolisi. Tukongera tugasaba yuko haba umugwi w'amatohoza wo kwiga ico kibazo byihuta. Mwibaza ko ari iki coba catumye Afrika ihagurukira ico kibazo muri iki gihe, ko ni kibazo nk'uko mubizi kimaze igihe kirekire, kimaze birabure muri Amerika baravuga ko kimaze imyaka 400 kuva iki gihugu ca Amerika kigishingwa. Kubera iki vyafashe igihe kugira Afrika ibone ko ari kibazo gikomeye kuri abo birabure n'abakomoka bose mu karere ka Afrika? Muri twebwe twibaza yuko ari kibazo Afrika isanzwe izi neza, kuko uravye mu minsi iheze urongoye ishirahamwe rya Afrika Moussa Faki yari yanashikirije communique kuvyerekeye urwo rupfu. Hariho abantu abirabure benshi ntarenze kudondagura bose, mugabo abo dushobora kwibuka ishirahamwe rya Eglise yo muri Afrika y'Epfo, abanditsi b'abirabure bose barahagurukiye ico kibazo. Bagihagurukiye iki kubera iki? Imvo novuga ni nka zitatu. Icambere, umunyafrika muri histoire yacu politika yo kuvangura ubwoko bihagaze, ubwoko buri hagati y'abera n'abirabure ni ikintu twagwaniye kuva kera, ni ikintu tuzi, ni ikintu bonyene bazi. Twibutse ivya colonisation, twibutse Afrika y'Epfo politika ya apartheid, twibutse yuko n'iryo shirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryashizweho rigwanya iyo politika yo kuvangura ubwoko, rigwanya politika ya apartheid. Mu nyuma riza kugwanira n'ihezwa rya colonisation y'ibihugu bitari bwaronka kwikukira kwabyo igihe yashigwaho. Nico gituma rero nta gitangaje ko ibihugu byo muri Afrika byugira ijambo rishikirije, kandi bikanaduha uburyo bwo mu kubishima. Twebwe tuvuga tuti ni byiza ko ico kibazo kije, kuko uno munsi turiko tuvuga Etats-Unis, turiko tuvuga ikibazo ugishingiye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ejo tuzoshobora kuronka n'uburyo bwo kuzana ibibazo by'abanyafrika nabone birirwa baratotezwa iminsi yose n'abapolisi. Nico nagomba ndababaze madame, kuba Afrika ihagurukiye iki kibazo c'icyozwa ry'agateka ka muntu ry'abirabure muri Amerika n'abakomoka muri Afrika bose muri Amerika no mu bindi bihugu biri hanze, naho mu bihugu byo muri Afrika dusanzwe tuzi ico kibazo gikomeye, bariteguye guhangana n'abazoba bazi ico kibazo nabo? Jewe novuga yuko baciteguriye, kuko erega n'ubu ishirahamwe nk'iri ryacu n'amashirahamwe akorera muri Afrika n'abanyafrika bonyene basanzwe birirwa barabibasigurira. Ndabibutse yuko Union Africaine ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika risanzwe rifise n'ishirahamwe rigwanira agateka kazina muntu ryitwa Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples. Ivyo bibazo vyama biriho, bama bafise abanyafrika bagenda bakabitura. Rero twari tuvuga tuti nkumbure ko habaye esprit d'urgence, nkoresheje ijambo ryo mu Gifaransa, uwo mutima wo guhaguruka n'ingoga na n'ingoga, kandi uwo mutima usanga muri iyo shirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, usanga muri ivyo bihugu abo ba officiel baserukira ibihugu vyabo Geneve, usanga muri ayo mashirahamwe ya societe civile bose bashoboye kugira ico bavuga. Twibaza yuko tutazoba tugisubira inyuma. Ejo niyo haza ikibazo c'abanyafrika bariko baratotezwa, ntibazoba bagishobora kuraba hirya. Nico twibaza kiri consequence logique. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU i Geneve, Andrew Bremberg, yatangaje uno munsi kwa gatatu ko igihugu ciwe gihanganye n'ivyo bibazo, ntihakanye ico kibazo c'ikumira rifatiye kw'ibara ry'urukoba n'ivyerekeye inguvu z'umurengera zikoreshwa n'igipolisi. Ariko we yavuze ngo naho bavyemeye ngo bakeneye ko ibindi bihugu ngo vyokorera mu muco kisigura ku bibazo nk'ivyo. Kuba ambasaderi yemeye ko ico kibazo kihari ni ikintu gikomeye, ni intango nziza. Mugabo tukongera tukibutsa yuko turavye ibimaze iminsi biva mu migwi imwe
nkumbura irashigikiye cyane yuko haba ikurikirwa amatohoza kuri iryo totezwa ry'agateka kazina muntu cyane cyane ku birabure no kubava ku birabure. Bakunda kuvuga yuko nkumbure atari bo bonyene. Ico rero tukagishira ico no kwita amareserve, kuko uno munsi tuko tuvuga umuntu w'urukoba wirabura. Ico cyo kuvuga yuko baraba n'ahandi nigerageza ryo gushaka kutazana nkumbure uwo mugwi turiko turasaba bariko baragerageza kwikurako iyo responsabilité, bagerageza kuvuga bati mu kugerageza kukwegera ahandi. Ico rero akaba ari cyo tutemera twebwe. Nibyo nashaka ndababaze, mwariko muravuga ko musaba ko hoshirwaho umugwi witohoza kuri ico kibazo c'ikumira rifatiye kwibara ry'urukoba muri Amerika hamwe n'inguvu z'umurengera z'igipolisi. Kuba Amerika yaravuye mu rwego rw'ishirahamwe ONU rujejwe agateka ka muntu ntibizotera ikibazo mu gihe uwo mugwi woshirwaho kugira ngo bakorane nawo? Twebwe dufata yuko ahari ishaka hazoboneka uburyo. Amerika nimba yaravuye muri iryo shirahamwe nticobuza yuko naho iryo tohoza ritorinda riva muri iryo shirahamwe ry'agateka kazina muntu rishinzwe gukurikira ivy'agateka kazina muntu, barafise uburyo bukwiye mu gihugu bwo gushiraho uwo mugwi. Ntibirinda gushigwaho bishoboye kuva muri iryo shirahamwe vyoba vyiza cane, mugabo nabone barafise uburenganzira nk'uko babivuze ati batanguye kuvyemera, barafise uburenganzira bwo gushiraho uwo mugwi, cane cane kubera leta zunze ubumwe za Amerika ari igihugu gikunda kuvuga no kwerekana yuko ifise intwaro irangwa n'ubutungane kuri bose. Ico rero nico twebwe natwe dushimikira, turabwira iryo shirahamwe riraba agateka kazina muntu, mugabo tukongera tukabwira na leta zunze ubumwe bwa Amerika, guverinoma yabo. Kuba tumviriza iki kibazo c'ikumira rifatiye ku rukoba n'inguvu z'umurengera z'igipolisi ku birabure muri Amerika n'abakomoka muri Afrika baracumva, hariho abakizi neza bagikurikirana n'abandi bacumva gutyo, mugabo basiga kumva igituma ico kibazo kiriho. Ni kuki hari iryo kumira, ni kuki barenganywa birabure muri Amerika, ubusigurira gute abatwumviriza bivahe? Ico no ushobora gusigura nuko igihe ubupolisi bwo muri leta zunze ubumwe za Amerika bufise aho buva kure, ni inkomoko ya politike y'ubuja yari isanzwe iriho, esclavage. Intango z'ubupolisi no uzisanga intango yayo aho polisi yari igitangura gushigwaho, bashizweho kugira bashobore kugwanira ama intérêt y'abari bafise abaja abasaba esclave, ico bita patrouille d'esclave. Baba bariko baratwumviriza murazi ingene higeze kuba ingwano entre Amerika yo muri nord na Amerika yo muri sud. Ayo ma leta yo muri Amerika y'epfo yo muri sud barondera mu vyo bagwanira kugumizaho abirabure bari bafise, bari batunze, bari baraguze. Bakaca rero iyo polisi turiko turumva iva rero muri iyo politika yo kuvangura ubwoko bifatiye kwibara ry'urukoba. Bikavuga iki? Bikavuga yuko iryo totezwa ari ikintu kimaze imyaka n'imyaka, amasiyekle. Mugabo cagiye kiragabanuka bukebuke, abirabure bigwanira. Muramaze kumva ico bita amategeko ya Jim Crow, yavuga yuko abirabure n'abazungu n'abera bataja hamwe, batashobora kuja mu ishuri rimwe. Ico nashaka kuvuga rero nuko vyagiye biragabanuka bukebuke, kuko abirabure nabo bagerageza kwikukira bagashobora kugwanira amadroit yabo, nk'uko muzi droit civil. Harigeze kuba movement ya droit civil yari ivuye mu birabure bo muri Amerika, mugabo gushika uno munsi turacabona nk'uko urupfu rwa George Floyd rwavyerekanye izo nkurikizi zagiye ziraboneka ziva ingene polisi yashizweho muri Amerika. Murakoze cyane. Murakoze kuba mwadutumiye tukongera tugasidira abariko baratwumviriza.